akiri mundu ndaguhaye nayishimiye amaboko gori rwera katabonwa na bose cirore c'ubwiza ntangere abawe bakwise Burundi nanje nkwise buramuko kirezi casaruwe neza irukiro bwabo mwibarutse amakungu yose aratubwiza wamanye imisozi ibiyaya n'ibiyaga bigutatse o Burundi uri umutima w'Afrika zogukunda gushika gupfa rukundo rwakundiye abo bose bagize Imana bakakubamo shurwe rimotera neza zo gukunda gushika gupfa. Igikorwa c'iteka ku murundi wese ku mwene gihugu akunda igihugu kandi yemera ko igihugu cy'u Burundi ari igihugu ciwe, kuko ibi intambwe ya mbere itanguye y'igikorwa cyo kwitorera ibwirizwa nshingiro cyatanguye igihe leta yatunganya ibiganiro muri twebwe nyene abene gihugu kugira turabe ibigoranye mu gihugu hanyuma tutore n'umuti. Mu miti yatowe rero wari ukomeye kwa ruko dusanga kenshi tugira ibibazo kubera amategeko aba adatunganije neza. Ni naho abene gihugu bose basaba bati harakwiye guhinyanyurwa ibwirizwa nshingiro kugira ngo haba amategeko atomoye ntihagira abazosubira gutoba igihugu cacu. Uyu munsi rero jewe ni nk'akanyamuneza uko ni nkishigwa mu ngiro intambwe ya mbere ishigwa mu ngiro y'ivyo abene gihugu bari basavye kwitorera kwigirira ibwirizwa nshingiro. Turashimishwa nuko n'ibwirizwa nshingiro ari twebwe tuzogitorera, kuko ni igikorwa cerekana ukwikukiranya kuri mu gihugu cacu. Nukwikukira kubera iki? Kuko abene gihugu mu gihugu cabo bategerezwa kwitunganiriza kazoza kabo. Icambere cyo gutunganya kazoza kabo no gutunganya amategeko agenga igihugu cabo. Ibwirizwa nshingiro rero niryo shingiro ry'amategeko yose y'igihugu. Rero aha ni cizere gikomeye cyane, nkaba rero mbere nciye mboneraho akaryo kukebura abarundi bose atanumwe avuyemo abemera yuko dukwiye kwikukira, dukwiye kugira agateka kacu, ko dukwiye gusidukana niyo nka twese tukitegurira gutora ibwirizwa nshingiro ryacu, kuko nakare ririmo ivyiyumviro byatuvuyemo cyane cyane. Rero uretse abene gihugu bose ndakebura abagumya banga bahurundikiye mu mugambwe CNDD-FDD nibo ngira ngo bofata iya mbere bagatanga karorero, kubera umugambwe CNDD-FDD nibo bawutoye, hanyuma n'ivyimviro vyabo barabona yuko uwo mugambwe ni uri ku butegetsi, ubutegetsi bukomokako buriko burashira mu ngiro iyo migambi. Rero ntibosigara inyuma, nibakwiye kuba akarorero, tukaba twizeye yuko kandi ako kamo bategereza kumviriza. Hanyuma turafise icipfuzo gikomeye cyane yuko iki gikorwa twogikura mu nzira hakiri kare, kugira ngo duhe umwanya bajya babitunganya bo muri urya mu guhigenga wo gutunganya amatora wo kubona abiyandikishije ingene bangana. Ku cipfuzo cacu rero tuvuga tuti guhera uyu munsi nejo, ejo ni ku munsi wa gatandatu no kuwa Mungu, byo tubereye vyiza iyo haba kuwa mbere twobaye twese tuhajeje kwiyandikisha, kugira ngo muri iryo minsi bari batanze duce duha umwanya bajya rero babitunganya babone abitoje batunganye nayo matora agende neza. Rega nitwebwe nyene dutegerezwa kuborohereza, mugabo nitwateba tukazorindira ya minsi ngo 10 bazoronka umwanya muto nabo gutunganya kugira ngo bigende neza. Nagira rero nterakamo abarundi bose ko umunsi wejo, uyu munsi nejo na hirya yejo woba iminsi yo kuvuga ati tube twahejeje twese kwiyandikisha muri aya matora kugira ngo dushobore kuyatunganya neza.